ikindi kintu rero kiduha umwizero ni imbonakazoza, la vision. Uri kujahe utazi yaja ntazimira ntanacererwa kuko hashitse hose aba yashitse. Burya kera mu bintu vyatumye rudatera imbere ngaha muri iki gihugu twari tumeze nk'inkoko. Inkoko irasohoka programme yayo ntizi kwiri hariya tayariya, ibonye agatetaha yiruka hariya, yabona kandi ahikiruka hariya. Ariko iyo ufise intumbero vision, ubu ufise inzira, uwavuze uti jewe shaka gushika hayo, uramenya kutarahashika, ukamenya vitesse ufata, ico gihe ugenda neza. Twebwe rero twaragize Imana iratwibira iryo banga, iratwereka kuko ntushobora kugira vision utari kumwe n'Imana. Nta numwe azi bizobejo, nta numwe ejo hazoza, nta numwe haza. Mugabo kubera Imana irakubwira iti ngahajya hazoba hameze uku, wemenye ingene uvyipangako. Kandi mwari mubizi Imana ihejeje kubwira ngo genda ngahariya, icishira hari hakantu yamitambikamwe ngo ntugire ubwoba. Imisi yose arakantu muze Imana yakubwira iti uzogenda ngahariya ugiye ni heza, mugabo ntugire ubwoba, nzoba ndi kumwe nawe. None yo kubwira ngo ntugire ubwoba bitazi ko hari ibintu hariya biteye ubwoba bihari. Nuvuzohura nibigoye muga ntugire ubwoba, nzoba ndi kumwe nawe. Ndice ituma ukabona ingorane ntuci utubwoko, ntugire ubwoba, Imana muba muri kumwe. Twebwe rero yamaze kutwereka, ntagire usubira gukekera. Ndanezerwa cyane kuko nasanze njya Imbonakazoza koko yabaye y'abarundi. Ndaryoherwa iyo mbonye babaye n'igihugu bamwe bo mu rutoki, twara tubagona mu rutoki uko bariko aravuga ngo Imbonakazoza yanje, ntimbwira Imbonakazoza yawe, ngo ntegerezwa kuba meze uku nuku nuku. Birahimbaye, ni Imbonakazoza y'abarundi. Yego ubwa mbere barihenda ngo ni Imbonakazoza y'umukuru w'igihugu. Oye jewe ndi umushoferi gusa,